Bakunzi ba Nema Gospel TV turabaramukije. Turanezerewe ubugira kandi kubana namwe muri iki kiganiro. Umwami Imana hezagire abumva amajambo yanditse muri iki gitabo ndetse n'abasoma. Muca mwumva ko igitabo ndiko ndavugira ni ca gitabo c'ivyahishuriwe Yohana kuko nico ayo majambo yanditsemwo. Avuga ngo harahiriwe uwumva, harahiriwe n'usoma. Ubwo rero kaze turabashimiye ko mwashoboye gukurikirana ikiganiro c'ubushize. Twarabonye ko harabigishwa biyongereye ko turavye ingene carabwe. Ubwo rero kaze n'ubu muri iki kiganiro muze twinjire mu mizi. Twasanze mu Kirundi twocita ngo ni mu mizi kubera ko twiga umurongo ku murongo. Ubushize mwarimu yavuze ngo abizi vy'inyigisho za Bibiliya baratahura ko ubu buryo turiko tucigishamwo ari uburyo bwiswe textuel. Murumva ko ari ni texte turasoma ntaco dutaruka n'akaburungu turasoma mukumva ko hagiye kakaburungu. Ubwo rero kaze twige, kaze twinjire mu mizi. Umwigisha muri iki kiganiro ni mwarimu Aime Kazimire Harerimana ntiturahindura. Kaze mwarimu. Murakoze cyane Justin. Muraho muguwe neza. Turashimira Imana. Ikiganiro c'ubushize carabwe ku muvuduko ntatahura. Abantu bariko baramenya akamaro k'izi nyigisho. Yego. Bariko baratahura ibi vyanditswe muri kitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Yego. Kubera ko abantu benshi bama bazi ko bidatahuritse. Yego. Biraboneka rero baba batwandikiye ko hari ikintu bariko barungukamwo. Yego. Hari ivyo bariko barabona batari bashobora gutahura bigatuma bagira amatsiko yo kubirondera no kuvyumviriza. Yego. Na cane cane ni batahure ko ni vyahishuriwe sico kimwe na ca kindi bandika bavuga ngo ivyo ubonye ngo shira kwishasha. Birahishuwe. Birahishuwe. Kuko Yesu yabwiye Yohana ati ivyo ubonye. Yego. Ntubimatanisha ishashara. Bitandukanye n'ivyo Danieli yabwiye. Bitandukanye n'ivyo Danieli yahishuriwe. Yego. Danieli abihishuriwe yagize amatsiko yo kubimenya. Yego. Yagomvye kumenya ati ibi bintu mbonye ni biki. Mugabo arabwirwa ati si ivyawe kumenya. Si ivyawe kumenya. Shira kwishashara. Birafise igihe cavyo. Yego. None rero igihe cavyo cari carateguwe cari iki? Yego. Niki gihe cacu. Yego. Imana ishimwe. Amina. Nkuko twama tubigenza dusenge hanyuma twinjire mu kiganiro nyezina. Mana yacu, Mana nkuru hambaye, Mana ushiraho ibihe kandi wabishizeho kera cane isi tarabaho. Waruzi ibihe vyacu, waruzi ibihe vyarangiye, urazi n'ibihe bizoza. Warakoze Mana ko waduhaye Yesu akadushikiriza ijambo kugira ngo riturongore, dushishikare kugororoka, dushishikare kugendera mu kuri tudahugumbwa. Urakoze n'ubu turi muri iri jambo ryawe. Hezagira umuntu wese aryumva nk'uko wabisezeranye, uhezagire n'umuntu abisoma akabishira ku mutima akabitahura kuko igihe kiri hafi. Urakoze bana natwe, Mana udushigikire kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ubushize twagejeje ku murongo wa gatandatu. Wa gatandatu. Yego. Igice ni ca 13. Igice ca 13 umurongo wa gatandatu. Uno munsi ni 13 umurongo w'indwi. Twinjire mu mizi. Tutarinjira neza. Twagomba tubibutse ko muri igice ca 13 dushishikara kubona gwa rukurikirane twabona uhereye mu gice ca 12 gushika mu gice ca 14. Yego. Aha rero muri iki gice ca 13 turiko turabona Antikristo. Antikristo ingene azoba ariko aragwanya ishengero. Ko ngaha ku murongo wa gatandatu twabonye havuga ngo giteranura kanwa kaco kirogota ku Mana. Kirogota no kwizina ryayo. No kwihema ryayo no kuba bamwijuru. Twarabonye rero ko iki gikoko iki gisato arico Satani kirogota ku Mana. Intumbero ituma kirogota ku Mana nukugira ngo cankisha abantu Imana. Yego. Abantu banki Imana. Na rero niyo ntumbero
yaco gituma kirogota. Iryo jambo kurogota umuntu yoryorosha gute mu Kirundi? Ni nko gutuka canke gutukagura? Kurogota no kuvuga ukutariko, kuvuga Imana ukutariko, abantu bakumva Imana ukutariko. Kandi nticarogose ku Mana gusa, ko kirogota ngo no kunzu y'Imana, kwihema ry'Imana, kikongera aho hose intumbero no kugira ngo abantu barushirize kwanya Imana, abantu barushirize kutizera Imana, abantu barushirize gukora ivyo bagomba, kandi bibaza yuko Antikristo na Satani n'umuvugishwa w'ibinyoma ari Imana, nkuko twabonye ko aguma yigira Imana. Ku murongo w'indwi havuga ngo gihabwa kugwanya bera no kubanesha, kandi gihabwa mu Kigiriki bakoresheje ijambo rivuga ngo gihabwa ubushobozi bwo gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Gihabwa kugwanya bera ubu n'ubugira gatanu. Muri iki gice ca 13 tubwirwa ko ubushobozi bwa Antikristo abuhabwa na Satani muri imyaka 3 n'igice ca nyuma ya nyuma, kandi amagume nta kindi atari kugwanya bera bo mwisi bakikijwe, nkuko tubisoma mu gitabo cy'ivyashuro Yohana gice ca 6 n'umurongo w'9. Iri rizoba ariryo terabwoba rya nyuma Satani azobakoze ku bantu b'Imana no kubanesha. Abera bazoba abantu badashimwa n'abahambaye bo mu bwami bw'ubwami kuruta ibindi bihe vyabayeho ku isi, bazogirirwa ihonyabwoko. Kandi gihabwa ubushobozi kuri, niryo jambo bakoresheje mu Kigiriki. Ubu n'ubugira gatandatu muri iki gice ca 13 tubwirwa ku bushobozi bwa Antikristo atari ubwiwe. Twumvise gihabwa nuko hariho ubugiha, uwo nawe ni Satani nkuko twabibonye. Imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose, ibi bishaka kuvuga isi yose iyiva ikagera. Ijambo imiryango mu Kigiriki ni full, risobanura umugwi w'abantu bari hamwe kubera umuryango canke ikibano, n'umuryango canke ubwoko. Ijambo ururimi ruvuga ko hari icerekanye n'abantu bavuga bakoresheje uburyo bwo kuvuga no kumvikana kumwe. Ijambo amahanga rishaka kwerekana umugwi w'abantu biharije. Umurongo w'8 ku gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama yatanzwe kw'ikimazi uhereye ku kuremwa kw'isi, kandi abakwisi bose bazogisenga. Antikristo rero azoshitsa ivyo abantu bipfuje kuva imyaka myinshi bijanye n'uko isi yotegekwa. Umuntu wese atanditswe izina mu gitabo c'ubugingo, naho inganji yiwe izobizwi kw'isi yose, ntizoba yemewe na bose. Mu gice candwi twabonye ko hazobaho abantu 144 b'abayuda bakijijwe, hamwe n'isinzi ry'abanyamahanga ridashobora guharurika. Gusa itandukaniro rizoboneka ku nganji yiwe naba amazina yabo azoba yanditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama yatanzwe kw'ikimazi uhereye ku kuremwa kw'isi. Umwe wenyene ashobora kuduha ubugingo budashira ni Yesu, umwagazi w'intama w'Imana yarobanuwe ngo abikimazi kuva isi itararemwa. Uwo wenyene ni wafise ububasha n'ubushobozi bwo kwigandurira byose. Namba hari umuntu hari n'ugutwi niyumve. No hagati muri iki gihe c'umwiza
ubutumire bw'Imana buza busa neza na neza nk'uko bwatangwa mu gihe c'ishengero nk'uko tubibona mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana 2:3. Umurongo w'10 havuga ngo namba umuntu yagerewe gufatwa mpiri. Mu Kigiriki bavuze ngo kubinyagano, azobinyagano. Nimba rero umuntu yagerewe gufatwa mpiri, azofatwa mpiri. Namba yicisha inkota, akwiye kuzokwicishwa inkota. Aho niho ukwihangana kw'abera guserukira bo n'ukwizera kwabo. Namba umuntu yagerewe gufatwa mpiri, azofatwa mpiri. Iri niryo sezerano ry'ukwihora kw'Imana. Antikristo azoba yarongoreye abantu isinzi mu bushake bw'ubunyagano, no mu gihe c'Imana bazofatwa babe inyagano, nkuko tubona mu vyahishuriwe Yohana 19:20. Namba yicisha inkota, akwiriye kuzokwicishwa inkota. Iki ni cibutso c'amajambo ya Yesu Kristo yo mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo igice ca 26:52. Antikristo azoza mu gihe ca nyuma c'ubugizi bwa nabi. Mu vyahishuriwe Yohana 19:20 azoteregwa ahabona mu kiyaga ca kumuriro. Ijambo guteregwa mu Kigiriki ni balo, rikaba risobanura guteregwa nabi ikuzimu. Anu kwihangana kw'abera guserukira bo n'ukwizera kwabo. Ijambo kwihangana mu Kigiriki ni hupomon, kandi risobanura kwemera, kwakira no kuguma mu bigoyi. Ijambo ukwizera mu Kigiriki ni pistis, kandi ryerekeranye n'ayandi majambo nka ubugororotsi canke ukwizigirwa. N'amajambo agoye, ariko iri jambo rya mbere ryo kwihangana riri mu vyamwa vya mpwemu yera. Iyo rero turiko turumva icamwa, womenga icamwa ni ikintu kiryoshe. Ivyamwa tumenyereye ni ibintu biryoshe, ariko kwihangana, icamwa kimwe muri ibi vyamwa vya mpwemu yera, kirarura, ntigisosa, kirarura. Kubera ko umuntu akubwira ngo ihangane igihe wagize ikibazo, umuntu akubwira ngo ihangane igihe uri mu magorwa, ihangane igihe uri kurarira, canke igihe yagukoshereje, canke ntibiryoshe, ni jambo ritaryoshe. Ariko kugira ngo umuntu wese azoshobore gushika, agomba kwihangana. Ikintu bemeye kandi bakiriye bakaguma arabera nabo bakaguma arabera n'ahari mu mugabane, nukumenya ko amaherezo Imana izohindura vyose bikaba vyiza kuruta. Abajana abandi mu bunyagano nabo azobacikisha abanyagano, abicisha inkota nabo amaherezo bazokwicishwa iyindi nkota. Imana ivuga ngo uguhora nukwanje, nikora havuga, azobasubiriza mu nkoko, nkuko tubona mu gitabo mucete Paulo yandikisha ishengero ry'Abaroma igice ca 12:9. Muri iki gice ca 13 nuko twagiye turabibona, guhera ku murongo wa 11 gushika ku murongo wa 18 niwo murongo wa nyuma w'iki gice ca 13. Naho tuhabona umuvugishwa w'ibinyoma ingene azokora muri iki gihe. Ku murongo wa 11 havuga ngo, kandi mbona ikindi gikoko gisokorotse mw'isi, gifise amahembe abiri
nk'ay'umwagazi w'intama kivuga nk'igisato. Kandi mbona ikindi gikoko gisohotse mu isi. Tumaze kwerekwa Antikristo mu mirongo 10 ya mbere, none ubuho tweretswe igikoko ca kabiri. Ijambo ikindi mu Kigiriki ni alos, kandi risobanura ngo ikindi c'ubwoko bumwe. Ico gikoko kigira kabiri gisa n'ica mbere. Igikoko ca kabiri n'umuvugishwa w'ibinyoma. Ivyashura na 19 n'umurongo wa 20, umuntu agira gatatu mu butatu bw'ubwigane bwa Satani, ari we igisato, nifata kibanza c'Imana Data, ari we soko y'ivyiza vyose. Satani niwe soko y'ibibi vyose. Twarabonye ko Satani yihindura akagomba kwigira Imana kugira ngo ashobore kuzimiza abantu. Imana ni isoko y'ivyiza vyose, ariko Satani nawe ni isoko y'ibibi vyose. Antikristo nawe aza mu kibanza yiyerekana nk'ifata kibanza ya Yesu Kristo, ari we mwana w'intama w'Imana. Antikristo we ni umwana wo kurandurwa, nk'uko tubibona mu cete Paulo yandikisha ingero g'Itesalonike ca kabiri umurongo wa 2 n'umurongo wa 3. Umuvugishwa w'ibinyoma nawe aza yishira mu mfata kibanza y'ikibanza ca mpwemu yera, we ari mpwemu y'ukuri, nk'uko tubona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 14 n'umurongo wa 17. Akaba ari nawe atuma abantu basenga bahimbaza Imana, ariko umuvugishwa w'ibinyoma we azotuma abantu bo kw'isi basenga Antikristo. Azozimiza abantu abereke ko ari mpwemu yera, mugabo azoba ari mw'ibanga ry'umururazi ryo kugira ngo azimize abantu. Antikristo azozukuruka avuye mu kiyaga, gisobanura abantu bo mu bihugu by'abanyamahanga. Umuvugishwa w'ibinyoma we azozukuruka avuye mu isi. Isi yo isi ntizungazunga nk'ikiyaga. Icyumviro cabo nico kumuvugishwa w'ibinyoma azoza gukora inyuma yuko Antikristo azobasa n'uwazanye ituze mw'isi. Mw'isi akajagari izobiriho muri ca gihe c'imyaka 3 n'igice y'amagume, nk'uko twabibonye. Gifise amahembe abiri nk'ay'umwagazi w'intama kivuga nk'igisato. Umuvugishwa w'ibinyoma azoba umurongozi w'idini y'abantu kw'isi kugira ngo bahimbaze Antikristo, ngo afise amahembe abiri nk'ay'umwagazi w'intama w'Imana. Ubundi kandi Satani aboneka ari umuhinga akomeye mu kwigana, nk'uko twabibonye. Yesu yaje ari umwagazi w'intama w'Imana, nk'uko tubibona mu butumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice ca 1 n'umurongo wa 29. N'umuvugishwa w'ibinyoma azasa n'umwagazi yiyoberanije kandi atagasembwa. Ahantu rero azoca aronka ubushobozi bwo kuzimiza abantu. Abantu twabwiye ubutumwa bwiza bakanka kubwumva. Abantu twabwiye ijambo ry'Imana bakanka kuryakira. Barindiriwe n'ivyago by'uko bazozimizwa na Antikristo, bakazimizwa n'umuvugishwa w'ibinyoma, kuko azoza avuga ivyo bakunda, azoza babwira ivyo bagomba. Antikristo azoba yazanye impore, azoba konvenka bemere, hanyuma babura ubugingo. Mugabo rero mu vy'ukuri wewe aza ari umugome nk'igisato Satani.
umuvugishwa w'ukuri avuga ukuri kw'Imana, ariko uyuwe numubeshi. Mu Kigiriki bakoresheje ijambo rivuga ngo pseudo, bisobanurwa kubesha no kuvuga ibinyoma by'umugwanizi, nkuko tubona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice 8 n'umurongo wa 44. Umurongo wa 12 no tugarukiriza ko inyigisho z'uno musi. Havuga ngo kiganzisha ububasha bwose bwa ca gisato ca mbere mu maso yacu, kigobera isi n'abayibako, kimanura umuriro uva mu ijuru, kiganzisha ububasha bwose bwa ca gisato ca mbere. Ikikoko ca kabiri gifise ubushobozi bungana n'ubwa Antikristo. Isoko y'ubwo bushobozi ni ca kiyoka nyene, arico Satani. Mu maso yacu naha nyene turabona ko umuvugishwa w'ibinyoma azokora inyuma ya Antikristo, kigobera isi n'abayibako gusenga ca gikoko ca mbere cakize uruguma rwocishe. Aha biragaragara ko nk'uko Mpwemu Yera yaje kugira ngo arongorere abantu kuri Yesu Kristo, niko n'umuvugishwa w'ibinyoma azoza kugira ngo arongorere abantu muri Antikristo. N'aya majambo y'Imana tugarukirije ko inyigisho z'uyu musi. Biragusaba ko umuntu wese aba maso, kubera ko Antikristo, ijambo ry'Imana rivuga ngo ibanga ry'umugararizo riramaze guhishurwa, ariko hariho uribuza kugira ngo rikore ivyo rikora gushikaho azohishurirwa. Ubu aribuza n'ishengero, ubu aribuza n'umugeni wa Kristo akiri mw'isi, kuko bama bariko barasenga mu gitondo no ku mugoroba, ariko inzamba y'Imana niyavuga ishengero rigakugwa mw'isi, Antikristo azoca akora ku mugaragaro. Ikibazo n'ubu ni ca kindi, uriteguye kuzokumva inzamba? Kubera ko inzamba ntizokumvwa n'abantu bose. Inzamba y'Imana izovuga izoba ari inzamba y'akabanga, ni inzamba izokumva abantu imitima yabo, abantu Mpwemu Yera ari muri bo bakaba bafise connection yabo n'Imana, nibo bazokumva inzamba maze bace baterurwa. Mpwemu Yera azoca duterura dusanganira umwami ku bicu. Abazosigara bazobona ibyago, abazosigara bazobona ya makuba. Ndakwifurije mwene data wamutwumviriza, wamudukurikirana, kutoba mu bazosigara. Imana ibahezagire. Amen. Mbere yuko turangiza, muvuze ko ivy'umuvugishwa w'ibinyoma azoba yatanguye gukora, azokora muri iki gihe na Antikristo nawe ubwiwe azoba yatanguye gukora vyenyuje. None muri iki gihe cacu nta bavugishwa b'ibinyoma boba bahari? Abavugishwa b'ibinyoma bariho benshi, benshi, kandi abantu benshi barabakunda kuko bababwira ivyo bagomba, bababwira ibihuye n'ivyifuzo vyabo. Kuko twarabibonye iki gihe turimo cacu ni gihe ca nyuma c'ishengero rya Laodikiya. Muri Laodikiya Bibiliya ivuga yuko hazoba ari ibihe bigoye, abantu ntibazokwemera kwigisha kuzima. Iyo abantu tubabwiye inyigisho nzima ntibazemera, bagomba abantu babwira ibihimbara amatwi yabo, bagomba ibintu bibaryohera, bagomba ibintu bumva bakunze, mugabo kwigisha kuzima ntibagushire ku mutima. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo nico gituma Imana yabaretse kugira ngo bazimirire mu buzimire bwa Baramu. Abantu baca bagenda bazimira kubera banka kumva inyigisho nzima ngo bahindukirire Imana ibakize. Murakoze. Turashimiye cyane mwarimu Aime Kazimire Harerimana. Murakoze kutwigisha, na ntaryo umwami Imana akomeze kubongerereza, muronke ibindi byo kuduha.
natwe turiteguye gukomeza dukurikirana izi nyigisho gushika aho ziri buzorangirire. Bakunzi ba Neema Gospel TV, nama ndababwira ngo uwuzi iciza ntagikore biratinda bikamuhindukirira icaha. Ngoma mvuga rero ndababwira ngo muraraba namwe abantu mwumva izi nyigisho mukumva ko ari izikibazi, ntimuzabe musanga kutazisanga izi inshuti n'abagenzi navyo vyo bahindukirira icaha. Mukomeze kubana nacu naho ubutaha mu kiganiro nk'iki. Umwami Imana nabahezagire. Amen.